Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse mu itangazamakuru avuga ku mubano w'igihugu cyabo n'u Rwanda wazambye guhera mu myaka 2 n'igice ishize ndetse n'ingingo zikomeye zavuzweho cyane mu bihe bitandukanye. Kuri iyi nshuro Ndayishimiye yaganiriye n'umunyamakuru wa Yaga Burundi. Iki kiganiro cyabaye tariki ya 15 Mata ariko gisohoka ku muyoboro wa YouTube ku ya 18 Mata 2026. Ndayishimiye yabajijwe niba ashobora kujya mu Rwanda muri iki gihe, asubiza ko aba yasabwe kujyayo nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yajyayo kuko ibibazo biri hagati y'ibihugu gusa. Ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi si ikibazo c'imigenderanire ya Afurika, ni ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. None u Rwanda ntiduhurira mu manama y'ibihugu byo mu karere bya Afurika cyangwa ku isi, none ntiduhura twese. Reka mubwire nk'ubu tuvuze tuti tugira dushigikire umukandida, none u Rwanda rushigikira natwe gashigikira, twese rugashigikira. Nuvuga hari ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu, kandi hari yindi ngendo ijya bavuga ngo mu nyankire ijya n'ingendo mbi. U Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi, u Burundi burakundana n'ibihugu bikundana n'u Rwanda, kandi n'u Rwanda ntitwankana, abanyarwanda n'abarundi ntibankana. Hariho abantu baba bafise politike idahuza na politike y'ikindi gihugu. Perezida w'u Burundi yashimangiye ko igihugu cye cyafunze imipaka yacyo n'u Rwanda mu rwego rwo kubungabunga umutekano wacyo. Icyakoze ko abakoresha indege bo bagenderana kuko kurinda umutekano wo ku kibuga cy'indege byoroshye. Nk'ubu bahora bavuga ngo urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda birurugaye. Abanyarwanda je ndabona birirwa ngaha, none baca mu ndege, none mu ndege no surubibe canke bagaca muri Tanzania. Murumva urwo rugendo kwira ikibarinda kuzigura kandi boca hafi. Nibo bavyigiriye mu ndege. Urabona umuntu yoruka indege umubona, uramuharura neza n'amano ukayaharura, ukabona ko adashobora gukora n'ikibi. Mugabo wuguruye hajya ku rubebe rw'u Rwanda kuva mu Cibitoki gushika hari Muyinga, umenya yinjirira amaja ko hose huguruye. Nico gituma hajya ucuhugara ugaca uvuga uti ingo uce aho tuvyumvikana ko. Urumva u Rwanda ntituvyumvikana ko ivyerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi. Ibihugu bigirana amakimbirane, imipaka igakomeza gufungurwa kabone n'ibibazo bifitanye byaba ari iby'umutekano. Urugero n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihuje imipaka mu bice birimo Goma na Rubavu, Bukavu na Rusizi. Umunyamakuru yabajije Perezida Ndayishimiye niba bitashoboka ko Burundi bwafungura imipaka hanyuma bugakaza umutekano nk'uko n'ibindi bihugu bibigenza. Arirenga asubiza ko ibyo bitashoboka. Sawa, abarundi miliyoni 12 tubatondeshe kuva hariya kuruha, turabe ko boshika imuyinga hakabora irembo risigara. Ingere ducunga uzobimenya umunsi baje. Mugabo mutwo kugurura wosanga bari kwagutera ngahanya. Mugabo twe turiko turicungira kugere twicungira umunsi bazoza uzobimenya. Kuva mu mpera za 2023 ubwo leta y'u Burundi yagaragazaga ko hari abashobora guhungabanya umutekano baturutse mu Rwanda, u Rwanda rwabiteye utwatsi rusobanura ko abarwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye barimo bo mu mutwe wa Red Tabara bakorera mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda kandi rwagaragaje ko rudakorana n'umuntu uwo ari we wese urwanya leta y'u Burundi. Ibyo bishimangira ko ibi birego hari ikindi byaba bigamije. Ndayishimiye kandi yavuze ku nkongi y'umuriro yafashe ububiko bw'intwaro muri Kambaz iherereye mu gace ka Mukaza i Bujumbura tariki ya 31 Werurwe 2026. Bikaturika byose, bimwe muri byo bikica abantu 13, abandi 57 bagakomereka. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yari yatangaje ko iyi nkongi yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ariko Perezida Ndayishimiye yabwiye umunyamakuru ko ibyo bidashoboka kuko habikwa ibisasu hataba amashanyarazi. Ingorane abantu bakunda kugira imisi yose iyo habaye ikintu hariho ico bita ama hypothèse, kwiyumvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva ku kica kuva kuri iki, bishobora kuva kuri iki, bishobora kuva kuri iki. Hariho abantu rero keshi babonye ikibi imisi yose uco usaba ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagara kugira hajya kwatamuyaga nkuba ubayo. Je naratwaye
kiya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi ni ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi. Ikintu ca mbere kizira ahari mwene bijya nta muyaga nk'ubujaho mugabo isanganya ryo gusha so Burundi gusa muramaze kumva n'ibihugu nta gihugu na kimwe kitagira yo basanganya ahubwo bitaragushikira burashimira Imana uti Imana nirahaswe bw'ijuru ko bitarashikira ega vyitwa isanganya ntiritegurwa rirashika. Rero hajya twebwe tumaze kubona hajya twaciye tuba nta muyaga nk'uburiyo ntaho vyari kuva mugabo amasanganya yo gusha araba kwishi ngo akararo gatoya. Urazi yuko umucanwa ushobora kuva mu giti utacanye umucanwa ku giti gutya bagira iki si frotema ugize gutya frota umuhini ku wundi muhini wisuka umucanwa ntuza ikibaho cumye none rya subigwanisha kandi bifise ibintu bisha n'ingoga nuva ubushuhe ahantu hashushe cane birashoboka ukazibona nka kimwe kiraturitse kubera ubwo bushuhe gituritse gaca gituritse ibindi ivyo birashoboka. Hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca rutangura amatohoza neza yimbitse. Amatohoza uyatanguye uyu munsi ntobo yahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari twebwe tubaza buke buke. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyuma yo kubaza abantu mu gihe cy'iperereza rikora mu bushishozi amakuru akenewe akabura aribwo hafatwa icyemezo cyo gukora isuzuma rishingiye kuri siyansi nko kureba niba nta bushyuhe bwinshi bwatumye igisasu giturika kigaturitsa n'ibindi. Tariki ya 11 Werurwe General Alain Guillaume Bunyoni wabaye Minisitiri w'Intebe w'u Burundi kuva mu 2020 kugeza mu 2022 yarafunguwe nyuma y'imyaka hafi 3 atawe muri yombi akekwaho gutegura umugambi wo kwica umukuru w'igihugu, guhungabanya ubukungu bw'igihugu no gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko. General Bunyoni yafunguwe by'agateganyo bitewe n'impamvu z'uburwayi kuko kuva mu Kwakira 2025 yakuwe muri gereza nkuru ya Gitega ajyanwa mu bitaro kugira ngo abaganga bite ku buzima bwe. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko Bunyoni yafunguwe by'agateganyo kubera ko gukomeza gufunga umuntu urwaye mu mutwe ntacyo byaba bimaze mu gihe ntacyo ashobora kwangiza abaye atari muri gereza. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko nubwo Bunyoni yafunguwe atazidegembya byuzuye kuko atemerewe kujya ku kibuga cy'indege cyangwa mu mahanga kandi ko aramutse yitwaye nabi yasubira muri gereza. Hajya no kubanza kuraba mu mategeko agenga igihugu n'ibijanye n'ibitabo mpanavyaha n'ingene bigenda mu guhana ivyaha. Burya ku bwangingo nta bantu baba bakwiye kuba imfungwa ku bwangingo muga kubera iki umuntu bamufunga bamushyira mu ibohero kugira ntabandanye akora ico cyaha kuko abandanije agikora ni nk'uko nta butegetsi bukingira bene gihugu baburiho. Rero iyo abantu bari bapfunzwe burya harakurikiranwa inyifato yiwe ingene yigenza hari yapfungiwe baguma mukurikirana ntibigira muheba. Hariho igihe rashika ku gihe atakira umuntu ashobora konona wa mutekano wa bene gihugu adasubira gukora caga icumuro. Nibajya rero uhoza wumva bavuga ngo turabahaye ntuzeye navuga nti kuva mu munyororo vy'agateganyo kuko baba babona yuko ataco aza konona. Hariho n'uwundi usanga nk'amagara mukitse ku buryo atakigira inkomezi na zimwe zo gukora ikibi. Niba abandi wumva bavuga bati none nk'aba nk'umuntu agwaye mu mutwe waguma mu ibohero ariko arahanwa kandi nivyo rero hano umuntu agwaye mu mutwe. No uvuga rero ico kuba kiriho mu bijanye n'amategeko agenga ibihano biriho nico gituma umushikiriza amanza akizigenza arashobora kuraba ko niwajeje kuguma kurikirana abafungwa akabona ati uyu unaho yo kwitahira tuzoguma tumukurikirana ntacagiye konona. Kandi warabonye ko nawe nyene rega ni nkuko nubundi atafise umwidegemvyo kuko baramubujije ko adashobora kuja ku kibuga c'indege ntashobora kuja hanze humva yuko atamwidegemvyo aba afise. Bijya rero n'ibintu bisanzwe babonye yuko
atakibi abandanya aza gukora biba ari bisanzwe. Ariko rero hariho igihe nk'ubu kibazo uti none ko hariho abandi tubona umenga nta kibi boja gukora, ubona umenga nta kibi boja gukora muga ntavyo ziko bagikora. Ni ukuvuga uraba ingene yiface, ingene ameze. Ni benshi bamaze kwandika basaba ati je ndavye naritoye amakosa nakoze, ndumva yuko umuntu osubira akabivuga gutyo, muga muca mumuraba inyifato yiwe musanze ari myiza agataha. Hari n'abandi bandika ukabona uti aba aya bahava basubira gukora iki. Nico gituma rero ntuvuge ngo nta numwe arabivuga, ngende usome icanditse yarabivuze buke Nikumva z'amagambo bamuhaye ntuze bamurekuye vy'agateganyo baca baramubwira n'ivyo adashobora kugira. Nuvuga nko babikoze aca asubirayo uburyo nabwidegeye bafise. Mu rubanza rwa Bunyoni urukiko rwategetse ko imitungo ye irimo inzu 153 ifatirwa kugira ngo izakurwemo ihazabu ya miliyari 22.7 z'amafaranga y'u Burundi. Ndayishimiye ahamya ko kuba yarafunguwe bitavuze ko azayisubizwa kuko atari by'amategeko ateganya. Oya, ibihano bijanye n'indishi canke ibintu bafashe ku muntu yacumuye bijya vyama n'igihano burya n'icaha nticafuswe. Iyo rero agumye yigenza neza, aguma ari muri uwo mwidegenzo arimwo gushika akoze ikibi n'ubundi asubiriye canke nkubagiye nko ku kibuga c'indege bakamuba cavuga bati wewe warenze ku byo twakubwiye subirayo. Harya n'ubundi ni nkuko n'ivy'agateganyo. Ahubwo mbere ndiwe noca nigenza neza cane kugira ngo ntibize natume bashobora kunyiyumvira nabi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse mu itangazamakuru avuga ku mubano w'igihugu cyabo n'u Rwanda wazambye guhera mu myaka 2 n'igice ishize, ndetse n'ingingo zikomeye zavuzweho cyane mu bihe bitandukanye. Kuri iyi nshuro Ndayishimiye yaganiriye n'umunyamakuru wa Yaga Burundi. Iki kiganiro cyabaye tariki ya 15 Mata ariko gisohoka ku muyoboro wa YouTube ku ya 18 Mata 2026. Ndayishimiye yabajijwe niba ashobora kujya mu Rwanda muri iki gihe, asubiza ko aba yasabwe kujyayo nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yajyayo kuko ibibazo biri hagati y'ibihugu gusa. Ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi si ikibazo c'imigenderanire ya Afrika, ni ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. None u Rwanda ntiduhurira mu manama y'ibihugu byo mu karere bya Afrika cyangwa ku isi? None ntiduhura twese? Reka mubwire nk'ubu tuvuze tuti tugira dushigikire umukandida, none u Rwanda rushigikira natwe gashigikira, twese rugashigikira. Nuvuga hari ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu, kandi hari yindi ngendo ijya bavuga ngo mu nyankire ijya n'ingendo mbi. U Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi, u Burundi burakundana n'ibihugu bikundana n'u Rwanda, kandi n'u Rwanda ntitwankana, abanyarwanda n'abarundi ntibankana. Hariho abantu baba bafise politike idahuza na politike y'ikindi gihugu. Perezida w'u Burundi yashimangiye ko igihugu cye cyafunze imipaka yacyo n'u Rwanda mu rwego rwo kubungabunga umutekano wacyo. Icyakoze ko abakoresha indege bo bagenderana kuko kurinda umutekano wo ku kibuga cy'indege byoroshye. Nk'ubu bahora bavuga ngo urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda birurugaye. Abanyarwanda je ndabona birirwa ngaha, none baca mu ndege, none mu ndege no surubibe canke bagaca muri Tanzania. Murumva urwo rugendo kubera iki barinda kuzigura kandi boca hafi? Nibo bavyigiriye. Mu ndege urabona umuntu yoruka indege umubona, uramuharura neza n'amano ukayaharura, ukabona ko adashobora gukora n'ikibi. Mugabo wuguruye hajya ku rubebe rw'u Rwanda kuva mu Cibitoki gushika hari Muyinga, umenya yinjirira amaja ko hose huguruye. Nico gituma hajya ucuhugara ugaca uvuga uti ingo uce aho tuvyumvikana ko. Urumva u Rwanda ntituvyumvikana ko ivyerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi. Ibihugu bigirana amakimbirane, imipaka igakomeza gufungurwa kabone n'ibibazo bifitanye byaba ari by'umutekano. Urugero n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihuje imipaka mu bice birimo Goma na Rubavu, Bukavu na Rusizi. Munyamakuru yabajije Perezida Ndayishimiye niba bitashoboka ko Burundi bwafungura imipaka.
hanyuma bugakaza umutekano nk'uko n'ibindi bihugu bibigenza. Arirenga asubiza ko ibyo bitashoboka. Sawa, abarundi miliyoni 12 tubatondeshe kuva hariya kuruha, turabe ko boshika imuyinga hakabora irembo risigara. Ingere ducunga uzobimenya umunsi baje, mugabo mutwo kugurura wosanga bari koragutera ngahanyana. Mugabo twe turiko turicungira kugere twicungira umunsi bazoza uzobimenya. Kuva mu mpera za 2023 ubwo leta y'u Burundi yagaragazaga ko hari abashobora guhungabanya umutekano baturutse mu Rwanda, u Rwanda rwabiteye utwatsi. Rusobanura ko abarwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye barimo bo mu mutwe wa Red Tabara bakorera mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda kandi rwagaragaje ko rudakorana n'umuntu uwo ari we wese urwanya leta y'u Burundi. Ibyo bishimangira ko ibi birego hari ikindi byaba bigamije. Ndayishimiye kandi yavuze ku nkongi y'umuriro yafashe ububiko bw'intwaro muri Kambaz iherereye mu gace ka Mukaza i Bujumbura tariki ya 31 Werurwe 2026. Bikaturika byose, bimwe muri byo bikica abantu 13, abandi 57 bagakomereka. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Brigadier General Gaspard Baratuza, yari yatangaje ko iyi nkongi yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ariko Perezida Ndayishimiye yabwiye umunyamakuru ko ibyo bidashoboka kuko habikwa ibisasu hataba amashanyarazi. Ingorane abantu bakunda kugira iminsi yose iyo habaye ikintu hariho icyo bita ama hypothèse kwiyumvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva ku kica kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki. Hariho abantu rero kenshi babonye ikibi iminsi yose ucyo usaba bavuga ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagara kugira hajya kwatamuyaga nkuba ubayo. Je naratwaye kiya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi. Ni ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi. Ikintu cya mbere kizira ahari mwene bijya nta muyaga nkubuja. Mugabo isanga yaryo gusha. Isanga yaryo gusha so Burundi gusa. Muramaze kumva n'ibihugu nta gihugu nakire kitagira basangaya. Ahubwo bitaragushikira burashimira Imana utimana nirahatswe bw'ijuru ko bitarashikira. Ega vyitwa isangaya ntiritegurwa rirashika. Rero hajya twebwe tumaze kubona hajya twace tuba nta muyaga nk'uburiyo ntaho byari kuva. Mugabo amasanganya yo gusha araba kwishi ngo akararo gatoya. Urazi yuko umucanwa ushobora kuva mu giti utacanye umucanwa ku giti gutya bagira iki si frotema ugize gutya frota umuhini ku wundi muhini wisuka umucanwa ntuza ikibaho cumye none bijya subigwarisha kandi bifise ibintu bisha n'ingoga nuva ubushuhe ahantu hashushe cyane birashoboka ukazibona hakimwe kiraturitse kubera ubwo bushuhe gituritse gacaye turitse ibindi ibyo birashoboka. Hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca rutangura amatohoza neza yimbitse. Amatohoza uyatanguye umunsi ntobo yahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari twebwe tubaza buke buke. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyuma yo kubaza abantu mu gihe cy'iperereza rikora mu bushishozi amakuru akenewe akabura aribwo hafatwa icyemezo cyo gukora isuzuma rishingiye kuri siyansi nko kureba niba nta bushyuhe bwinshi bwatumye igisasu giturika kigaturitsa n'ibindi. Tariki ya 11 Werurwe General Alain Guillaume Bunyoni wabaye Minisitiri w'Intebe w'u Burundi kuva mu 2020 kugeza mu 2022 yarafunguwe nyuma y'imyaka hafi 3 atawe muri yombi. Akekwaho gutegura umugambi wo kwica umukuru w'igihugu, guhungabanya ubukungu bw'igihugu no gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko. General Bunyoni yafunguwe by'agateganyo bitewe n'impamvu z'uburwayi. Kuko kuva mu Kwakira 2025 yakuwe muri gereza nkuru ya Gitega ajyanwa mu bitaro kugira ngo abaganga bite ku buzima bwe. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko Bunyoni yafunguwe by'agateganyo kubera ko gukomeza gufunga umuntu urwaye mu mutwe ntacyo byaba bimaze mu gihe ntacyo ashobora kwangiza abaye atari muri gereza. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko nubwo Bunyoni yafunguwe atazidegembya byuzuye kuko atemerewe kujya ku kibuga cy'indege cyangwa mu mahanga kandi ko aramutse yitwaye nabi yasubira muri gereza. Hajya no kubanza kuraba mu mategeko agenga igihugu
n'ibijanye n'ibitabo mpanavyaha n'ingene bigenda mu guhana ivyaha. Burya ku bwa ngingo nta bantu baba bakwiye kuba imfungwa ku bwa ngingo. Muga kubera iki umuntu bamufunga? Bamushyira mu ibohero kugira ntabandanye akora ico caha. Kuko abandanije agikora ni nk'uko nta butegetsi bukingira abenegihugu baburiho. Rero iyo abantu bari bapfunzwe, burya harakurikiranwa inyifato yiwe ingene yigenza hari yapfungiwe. Baguma mukurikirana ntibigira muheba. Hariho igihe rero ashika ku gihe atakira umuntu ashobora konona wa mutekano w'abenegihugu, adasubira gukora ca gicumuro. Nibajya rero uhoza wumva bavuga ngo turabahaye ntuzeye novuga nti kuva mu munyororo vy'agateganyo, kuko baba babona yuko ataco aza konona. Hariho n'uwundi usanga nk'amagara mukitse ku buryo atakigira inkomezi na zimwe zo gukora ikibi. Niba abandi wumva bavuga bati none nk'aba nk'umuntu agwaye mu mutwe waguma mu ibohero ariko arahanwa, kandi nivyo rero hano umuntu agwaye mu mutwe. Ni ukuvuga rero ico kuba kiriho mu bijanye n'amategeko agenga ibihano biriho, nico gituma umushikiriza amanza akizigenza arashobora kuraba ko nibajeje kuguma kurikirana abafungwa akabona ati uyu unaho yo kwitahira tuzoguma tumukurikirana ntaca agiye konona. Kandi warabonye ko nawe nyene rega ni nkuko n'ubundi atafise umwidegemvyo, kuko baramubujije ko adashobora kuja ku kibuga c'indege, ntashobora kuja hanze. Humva yuko atamwidegemvyo aba afise. Bijya rero n'ibintu bisanzwe, babonye yuko atakibi abandanya aza gukora biba ari bisanzwe. Ariko rero hariho igihe nk'ubu kibazo uti none ko hariho abandi tubona umenga nta kibi boja gukora. Ubona umenga nta kibi boja gukora, muga ntavyo ziko bogikora. Ni ukuvuga uraba ingene yiface, ingene ameze. Ni benshi bamaze kwandika basaba ati je ndavye naritoye amakosa nakoze, ndumva yuko umuntu osubira akabivuga gutyo, muga muca mumuraba inyifato yiwe, musanze ari myiza agataha. Hari n'abandi bandika ukabona uti aba oya bahava basubira gukora iki. Nico gituma rero ntuvuge ngo nta numwe arabivuga, genda usome icanditse yarabivuze buke. Iyo bamuhaye ntuze bamurekuye vy'agateganyo baca baramubwira n'ivyo adashobora kugira, nuvuga nkuba bikoze aca asubirayo ubige ntamwidegemvyo afise. Mu rubanza rwa Bunyoni, urukiko rwategetse ko imitungo ye irimo inzu 153 ifatirwa kugira ngo izakurwemo ihazabu ya miliyari 22.7 z'amafaranga y'u Burundi. Ndayishimiye ahamya ko kuba yarafunguwe bitavuze ko azayisubizwa kuko atari by'amategeko ateganya. Oya, ibihano bijanye n'indishi canke ibintu bafashe ku muntu yacumuye bijya vyama n'igihano, burya n'icaha nticafuswe. Iyo rero agumye yigenza neza, aguma ari muri uwo mwidegemvyo arimwo gushika akoze ikibi n'ubundi asubiriye, canke nkubagiye nko ku kibuga c'indege bakamubaca bavuga bati wewe warenze ku vyo twakubwiye subirayo. Harya n'ubundi ni nkuko ni ivy'agateganyo. Ahubwo mbere ndiwe noca nigenza neza cane kugira ngo ntibize natume bashobora kunyiyumvira nabi.